rero abakristo batuzuye mpwemu icyo babereyeho no guca imanza. Uca imanza ngande wewe? Umuntu yuzuye mwuka w'Imana anacanganyaga bengine ntibamutahura. Abanyamwuka batahura abantu, umviriza, ariko abanyamubiri ntibashobora kubatahura. Abuzuye mpwemu w'Imana ntibasora kubasesa, nta numwe yo basesa. Nawe ugeragaje kubasesa ugira ingorane ko yuzuye mwuka. Ndasenga mu izina rya Yesu, habe mpwemu wo kwakira ijambo, habe mpwemu wo kwakirana ubugwaneza ijambo. Urakoze kugira neza mwami, utuganirize, ubane natwe muri byose. Ni mu izina rya Yesu Kristo senze navyizeye, amen. Amen. Imana ishimwe. Ndabaramukije mu izina rya Yesu. Haleluya. Numunsi mwiza Imana yaturemeye utunezererwe. Umunsi udasanzwe. Uyu munsi iyo ndawugeze ko jewe camenye igikorwa camwe mu yera. Sinzi ingene wowe wakijijwe. Uko je nakijijwe bavuga vya Yesu, bakabivuga ngabahaririza. Hari impamvu ndaguriye ngaho. Yesu baramuvuga tugaharira. Umunsi umwe duhura n'umuntu arambarira, Hasani, nitwa Hasani. Hasani, ngurazi impamvu abayisilamu tanisi cyaha ni giki? Ngo ni kubera mudafite mpwemu w'Imana. Urumva iryo jambo? Iryo ni jambo ryangishije. Nico gituma iyo hageze kuri mpwemu yera cyane umva ko iryo jambo ryangishije. Insinzi y'umukristo, insinzi y'umuririmbyi, insinzi y'umukozi w'Imana, mu kugira ugereho ugera udafite mpwemu w'Imana ni bure kabisa. Udafite mpwemu w'Imana uzaba ngabandi bose. Uno munsi ngira ndakwibuse mu vyo usanzuzi, wabibayemwo, wavyigishije imyaka myinshi. Ngira ndakwibise igikorwa camwe mu yera. Urufatiro cange teme ivuga gutya: igikorwa camwe mu yera mu buzima bwacu nuko twibusa ico dukwiriye gukora. Igikorwa camwe mu yera mu buzima bwacu nuko twibusa ico dukwiriye gukora. Ishimwe cyane. Igikorwa camwe mu w'Imana mu buzima bwacu nuko twibusa ico dukwiye gukora. Ninashaka ninakwibusa uko bimeze, bakwibuse nuzosinda, ariko mpwemu w'Imana niyakwibusa arakwibusa nico wibagiwe. Haleluya. Arakwibusa nico wibagiwe. Ishengero lidafite mpwemu w'Imana ni ngunguru iko wazi napiga kelele. Urazi ngunguru itarimo amazi ikominuru kurusha ibintu byose. Dufite abakristo berekana bafite ubushisho y'ubukristo, uyu bakoze ko ni uzomeye ko ari ingunguru ituzuye. Nishimwe cyane. Uzofata ingunguru zibiri yuzuyemwo amavuta nitarimo amavuta, ni uzomenya kumeze. Uno munsi nje ukwibusa usanze ubizi. Pastor bakumbereye mikro, uramumbera pastor mikro, ngira nsome ijambo. Nza gusoma amajambo atari make mu kugira ndabibuse neza.
Mwugure igitabo cha Yohana mtakatifu mwahageze. Kitabu cha Yohana sura ya 16. Kitabu cha Yohana 16 umurongo ni windwi gusha kuri 14. Aho niho duhera. Haleluya. Ndasoma mu izina rya Yesu Kristo. Avuga ngo igikorwa cy'umwitsa. Ariko jewe ndababwira ukuri, ikizogira icyo kibamarira nuko jewe ngenda, kuko nintagenda umwitsa nazoza kuri mwebwe. Ariko ninagenda nzomubarungikira. Uwo niyaza azohinyuza ab'isi, abemeze iby'icyaha, iby'ukugororoka n'iby'urubanza. Iby'icyaha kuko batanyizeye, iby'ukugororoka kuko nja kwa data kandi namwe muzoba mutakimbona, iby'imanza kuko umwami w'isi yaciriwe ku rubanza. Nari ngifise byinshi byo kubabwira, ariko ntimushobora kubyihanganira ubu. Ariko uwo mwemu w'ukuri niyaza azobarongora abashitse ku kuri kose, kuko atazovuga ibyo yigeneye, ariko ibyo azokumva byose nibyo azovuga, kandi azobamenyesha ibigira bize. Uwo azoshimagiza jewe, kuko azokwakira ku byanje akabibamenyesha. Ibyo data afise byose ni ibyanje, nico gitumye mvuga ko yakira ku byanje akabibamenyesha. Imana ishimwe. Amen. Imana ishimwe. Uyu ni Yesu yavuze no magambo. Mwemu w'Imana nibwo buzima. Nsubiye inyuma gato, Yesu tuvuga yavuze kubwo bushobozi bwamwe mu w'Imana. Imana ishimwe. Yavuze kubwo bushobozi bwamwe mu w'Imana. Yesu icyatumye anesha kuri ino si, yari mu isi ari mpwemu. N'umukristo ategezwa kuba mu isi ari mpwemu. Imana ishimwe. Yari mu isi ari mpwemu igenda. Yarambaye umubiri ari mpwemu. Umukristo yakijijwe yamenye Yesu ari mu isi ari mpwemu, si umubiri. Imana ishimwe. Turi mpwemu. Kaburi mu mubiri ba mu mubiri utajuwaga asara ya mwili. Ariko ngira ndakubwiza ukuri, umukristo yakijijwe ni mpwemu. Iyo umuntu ari mpwemu agenda uko mpwemu ashaka. Imana ishimwe. Yesu yaragerageze kwigisha abigishwa. Impamvu Yesu ari mpwemu niki? Amaze kuza agenda mu rusengero, arababarira, ari igitabo ngeneye. Imana ishimwe. Ari igitabo ngeneye, arico ngiye gusoma, arico ngiye kuvuga. Bamuha igitabo cyari cyarabiswe imyaka 700. Haleluya. Biblia inasema wakamupa chuo cha nabii Yesaya. Bamuha igitabo cyabiswe imyaka 700. Atangura kwivuga. Haleluya. Haleluya. Atangura kwivuga. Nao ndio ni washaka wivuge. Wewe uri umuntu utavuze mwemu yera unasema bongo tu. Ariko ni wivuga uzuye umwuka uzavuga ibyiza. Yesu arabereka uwo ari we. Yavuzwe kera
we atanga kubiyereka. Usomye igitabo ca Luka igice ca 4, reka ndabe ko ndahisomera. Naho ndazanya amarori ariko reka ngerageze ndahasome kubera Imana ishimwe. Haleluya. Yesu impamvu nakubwiye ari umwuka, yafashe igitabo agiye muri sinagogi. Luka igice ca 4 umurongo wa 16 wa 19 havuga gutya. Yonazana amarori. Havuga gutya, aji Nazareti yo yakuriye ku minsi w'isabato yinjira mu sinagogi kuko yamenyereye ava hasi ngo asome. Bamuha igitabo c'uvugishwa n'Imana Yesaya, arakigaranzura abona ahantu handitswe akakifungua. Haleluya. Arakiganzura abona ahantu handitswe. Haleluya. Ngo mpwemu uhoraho ari kuri jewe, ariko arivuga. Mpwemu uhoraho ari kuri jewe. Uyo ni Yesu ariko arivuga. Abantu bamutegereza mu rusengero. Fata sinzi ngene ngira ni mpwemu yamwishuriye. Fata ibintu vy'amyaka amajanirwe arondera ahantu handitswe rino jambo mu sinagogi, bari barabibise archive. Imana ishimwe cyane. Ngo mpwemu uhoraho ari kuri jewe, nico cyatumye andobanuza amavuta kugira ngo mbwire abora ubutumwa bwiza. Yanumye kuremesha, kumenyesha abarindwa ko barekuwe n'impumyi ko zihumuka, no kurekura abagize gute, abahahazwa ngo bidegemvye, no kumenyesha abantu umwaka wo kwemegwako. Haleluya. Yesu arahagarara, baratangara ngo uyu muntu ninde ariko arivuga. Bikabacanganya. Umuntu yuzuye mwuka w'Imana anacanganyaga bengine ntibamutahura. Abanyamwuka batahura abantu, umviriza, ariko abanyamubiri ntibashobora kubatahura. Abuzuye mpwemu w'Imana ntibashobora kubasesa, nta numwe yobasesa. Na ugerageje kubasesa ugira ingorane ko yuzuye mwuka. Arivuga. Icyamba nawe iyo wivuze vuge icyo wawuye nacyo. Reka kuvuga Benoit ngo nije nkora ukora iki ari byo ushoboye, ngo nuzura abantu bazura wewe nkande se, ukiza abantu nkande, ariko ni wamenya ko ari mpwemu ari muri wewe akora ivyo bikogwa. Ikintu kizoza kuri wewe nuguca bugufi ukamenya ivyo ukora vyose. Manishim ngo munzanira abagwayi, niwogenda mu bitaro nyibuzuyeyo, aho bakuzana mu rusengero bakuzanira ibimuga ntuza aho biri. Tubabarire. Manishimwe cyane. Manishimwe. Mpwemu uhoraho ari kuri jewe. Uyo ni Yesu yari karivuga. Sivyo gusa, abananya gato, reka nivugire Yesu. Reka nivugire Yesu. Reka mvuge igikorwa cya Yesu wene data. Yesaya 42 umurongo wa mbere pasta havuga gute? Reka nivugire Yesu kwanza. Reka mvuge mpwemu ya Yesu. Reka mvuge ivyo Yesu yakoze. Yesaya 42 Yesaya 42. Rekura urahaza mu nyuma mpera kuri Yesaya 32 ku murongo wa 15 na 17 hera ngaho, hanyuma 42 turahakurikira.
Yesaya 32 guhera ku murongo wa 15 haravuga ngo gushitsaho mwemu azodusukirwako avuye mu ijuru ubugaragwa bugacika itongo rimera cyane kandi itongo ryamera cyane rikitwa ishamba maze ukuroranya kuzotsimbatara mu bugaragwa n'ubugororotsi buzoba mu itongo rimera cyane ubugororotsi buzovyara amahoro kandi ubugororotsi buzozana ugutekereza n'ivyizigiro gushitsa ibihe bidashira. Imana ishimwe. Pastor subiramo iryo jambo baryumve neza reka arige mu bisoma ndi mu vyumva genda bukebuke pastor havuga gutanyuma ndabisubiremo nanje gushitsaho mwemu hera kuri Kenza avuga gute gushitsaho mwemu azodusukirwako avuye mu ijuru hera ajya watanguriye gushikaho mwemu azodusukirwako avuye mu ijuru gushikaho mwemu azodusukako avuye mu ijuru ubugaragwa bugacika itongo rimera cyane ubugaragwa mwa abantu muri mu bugaragwa munapasha kuota mbegu kwa kuwa roho ameshashuka ubugaragwa atamvuri hari bikaba gute itongo rimera cyane umva igikorwa cyambwemu umva igikorwa cyambwemu umva igikorwa cyambwemu bene data umva ico gikorwa ahanga ari bugaragwa atamazi amaze kuza muri wewe bwa bugaragwa buri muri wewe buca buhinduka itongo rimera cyane kandi itongo ryamera cyane rikitwa ishamba itongo ryamera umviriza abarushe bose baza kugaba muri iryo shamba mukibira imvura ndigera injira hagati mukibira hagati usanga humye abazo guhungwira ko barushe bazoca baruhuka. Amen. Kubera iki ari mpwema ari muri wewe maze ukuroranya kuzotsimbatara mu bugaragwa ukuroranya ukuroranya kuzotsimbatara n'ubugororotsi buzoba mu itongo rimera cyane umvi ubugororotsi buzoba mu tongo rimera cyane bitewe n'iki na mpwemu w'Imana ubugororotsi buzovyara amahoro ubugororotsi icyo mpwemu yera vyara icyo mpwemu yera yama icyo mpwemu yera atanga amahoro ku bantu babuze amahoro. Amen. Iyo umuntu uri w'Imana ukaba udafite amahoro mpwemu yera ni ubuzi nubuza amafaranga ko barayafite nubuzi ibyo amamodoka meza muri afite ni wabura amahoro ubuze mpwemu yera kandi ubugororotsi buzozana ugutekereza ubugororotsi buzovyari gutekereza umva vyinshi ukavuga bike uratekereza ukumva ico mpwemu yera ariko arakuba ricukuye gukora uratekereza abavuga bakavuga abagakwanduza bakakwanduza ariko wewe ubwo bugororosi bunakupa unatulia hauna wasiwasi nuco ubugorosi buvyara n'ivyizigiro gushika ibihe bidashira ibyizigiro gushika ibihe bidashira. Amen. Irarangiye yihoze biriko birinjira igikorwa cyande igikorwa cyamwe mu yera ni gushaka ko ukira neza ukaba umuntu mwiza ugasa neza. Ishengo ridafite mpwemu yera ni kerere. Ishengo ridafite mpwemu yera pasa icara gato. Ishengo ridafite mpwemu yera ni vita. Ishengo ridafite mpwemu yera ari insaku. Ishengo ridafite mpwemu yera ariho kuvugana. Aho mpwemu yera ahari aba mahoro, aba gutekereza, aba umunezero, aba insinzi. Igikorwa cyamwe mu Imana nuko twibuza icyo dukwiye gukora. Ariko arakwibuza
ariko aratwibutsa igikorwa cyamwe mu yera nuko utwibutsa ngishengero. Anyuma nyuma yo kutwibutsa hazoba urubanza. Imana ishimwe. Igikorwa cy'Imana ngenda babariye ni mpwemu. Igikorwa cy'Imana ni mpwemu. Igikorwa cy'Imana ni mpwemu. Igikorwa cyamwe mu w'Imana, ikintu cyose wokora kitarimo mpwemu, ngira ndakubwiza ukuri, unatumikia zero. Ukiimba una Roho Mtakatifu ni zero. Kuba pastor udafite mpwemu ni zero. Undakuvuga pastor nanjye ni umupastori. Manishimwe cyane. Ariko abantu tuvuga reka nivuge jewe. No kugwisha ubutumwa budawanye n'ivyo nkora ni zero. Manishimwe. Igikorwa cyamwe mu w'Imana nico kigufasha kikagukira umuntu muzima. Manishimwe cyane. Manishimwe. Turi kumwe bwoko bw'Imana. Turi kumwe. Ndikumva igikorwa cya mpwemu kigira ivyamwa. Haleluya. Ndiko ndavuga igikorwa cya mpwemu icyo akora mu buzima bwacu. Reka tubandanye gato. Somera Yesaya rero 42. Yesaya 42 umurongo wa mbere gushika kuri 4. umurongo wa mbere avuga ngo uyu mushumba wanje uwo nama nshigikiye, uwo natoranije, ahimbara umutima wanje. Nashize mpwemu wanje kuri we, azomenyekanisha ubutungane mu mahanga. Yo, nacimanza n'ubutungane mu mahanga. Mureke gucimanza abantu b'Imana, mumenyekanisha ubutungane mu bantu b'Imana, mureke gucimanza. Yesu yaje ku isi yaje gucimanza, yaje kugira gute? Kumenyekanisha ubutungane. Rero abakristo batuzuye mpwemu icyo babereye ni gucimanza. Ucimanza ngande wewe? Ngo ndusotore ikintu kiri mu gisho y'uwundi utanga urugire gute? Wisotore. Abakristo batarimo mpwemu, bazi gucimanza. Abakristo batarimo mpwemu ni manza gusa. Uzica ngande wewe? Hari umuntu yagutumye gucimanza? Igihe cimanza kirahari mucihoze. Reka gucimanza ariko muhanurane, niko yuri bivuga. Iyo umuntu yuzuye mpwemu ntacimanza, arahanura. Vuga ndakumve mukozi w'Imana. Ntazoyogora, ntazosemerera, kandi ntazokumvikanisha ijwi mu nzira. Ntazohohosha irenga rivunitse. Umva igikorwa cyamwe mu w'Imana. N'ururimi ruyengera ntazoruzimya. Aho niho nshaka kuvuga, ntazohohosha. Ntazohohosha irenga rivunitse. N'ururimi ruyengera ntazoruzimya. Umviriza. Azoshiraho ubutungane bw'ukuri. Ntazodendebukirwa, ntazocika intege, gushitsaho azosimbataza ubutungane mu isi. Ababa mu kiyaga bazokwitega ivyagezwe vyiwe. Imana ishimwe. Amen. Ngira mvuge kurenga riregega. Kogwa cha Yesu niyaze kuduhohosha. Niyaje kuduhohosha. Ingalao uko kigeugeu, uno musi uri gutya ejo umeze gutya, nazo guhohosha ni wewe wenyine uzo kwihohosha, ni wabifiramo. Cyo kirundi kirumvikana. Ndaciga uno musi. Ivyo urimo vyose umeze ngirenga riregayega, ariho mukubwira gushire neza, ariko wendereye kuwa yivito. Ni washika hasi wewe wenyene uzobugeze kuzimu, uzoba warafuye utihanye. Ariko
ari ubuntu bw'umusaraba, ari amaraso, ari urukundo, ari imbabazi, ari imbaraga z'Imana zikigukurikirana gushika ku rupfu rwawe. Nico gituma usanga irenga rimeze gutya. Abakristo bameze gutya, bameze gutya abakristo, ariko mpwemu w'Imana agira guhagarike. Mpwemu w'Imana agira guhagarike, agira guhagarike. Nico gituma Yesu yavuje amajambo akomeye, aba batipe ngira mfe barahunze bose bakakatika ndababura. Arababura, barahunga, ariko Yesu yavuye amajambo akomeye, yavuye amajambo akomeye. Nzofa, nzobukura, nzobasa. Ariko ebana yarayibabariye imbere y'igihe ko hageze ko afa, baramuhunga bose. Ariko amaze kuzuka arabiyegereza, arabiyegereza kandi arabibusa. Amaze kuzuka, igikorwa Yesu yakoze ntiyasubiye kwigisha, yari karibusa abigishwa biwe ivyo yakoze akiri muzima. Imana ishimwe. Ntiyasubiye gukiza abagwayi. Muze mwumva amajambo neza. Yesu amaze kuzuka, igikorwa ciwe cari kirangiye. Ico yakoze arabegeranya kandi ubugira kabiri. Ngo nzosubira ndakubake, ubugira kabiri uzosubira wubakike. Ngo nzosubira ndakubake, ubugira kabiri nzokubaka, uzosubira wubakike. Uko niko Yesaya havuga. Ubugira kabiri arabakurikira, arabegeranya. Ngumviriza ndababarire rero. Iki nico cagiye. Ivyo navuze bigira bisohore. Ababibarira iminsi 40 amaze kuzuka. Baravyizera ngo mugende ahantu mu cyuma mwiyugarane. Yagize neza kwa tatevye, ngira bari kubivamwe yari guteba. Kubera yari babariye ntiyababwira igihe kizobera. Cyo gituma n'igihe cyo kuza kwa Yesu nituzi isaha cyangwa umunsi, ariko twitegure. Atebaganya urufugo rurashobora kuza. Manishimwe. Ngo baduzwa bona baragenda bakayikara ndani. Umviriza historia ya Bibiliya ivuga ngo bari abantu bashika ng'amajana 5 muri historia ya biblike. Umviriza, muri historia ya biblike abagiye bari nga 500, ariko 380 bariyonjora barabivamwe. Nico gitondo mukoga c'Imana turashobora kuba tubenshi, ariko mpwemu w'Imana akakigwa na bake barabivamwo, hasigara 70 muri ico cyumba. Umunsi wa mbere warengana, wa kabiri, wa gatatu, wa kane, ngo bari hamwe bafise umutima umwe. Shengero ridafite umutima umwe linavunja. Shengero ridafite umutima umwe digira ibisitaza. Ngo bari hamwe bafise umutima umwe basengera hamwe. Impamvu igikorwa cyakorese vuba, bari hamwe, imitima yari ifatanye, barindira icyo data yavuze. Cyamba ishengero tukaba hamwe tugafatana, hanyuma igikorwa cy'Imana gikoreke. Aho mpwemu w'Imana hari abumwe n'urukundo n'amahoro n'umunezero. Cyo gikorwa cyamwe yaje gukora. Mpwemu w'Imana yaje kunga abantu. Mpwemu w'Imana icyamuzanye nugusha abantu bari babiri babumwe, ntiyaba umuyuda cyangwa umuyunani. Umunsi umwe Petero arahaguruka aravuga ngo niyo ngimenya neza ngo mu mahanga yose iyo umuntu yubasha Imana iramwumvira. Ngo niyo ngimenya. Cyo gikorwa cyamwe mu y'Imana.
Imana ishimwe cyane. Arabibusa. Ndiko ndakwibutsa igikorwa cyamwe mu buzima bwawe. Ukaba uririmba. Ukava kuririmba. Ukaba umubiri. Uyuwe unatumikia bure. Namba ntushobora kwigisha. Ninaheza kwigisha. Ngasubira kuba Benoit. Ndacokea bure. Namba ari ikintu kibi no gukorera Imana kaza buri joro. Namba ari ikintu kibi kuba waramenye Imana kazoja mu muriro. Waramenye Imana, warabaye umuririmbyi, warabaye pastori. Umunsi umwe agahaguruka ngo vaho sindakuzi. Imana itubabarire. Papa dufashe. Bene data turi mu rugendo. Udafite mwemu w'Imana ivyo ukora byose nubusa. Okwigisha kose nubusa. Oririmba kose nubusa. Kugwa cyamwe w'Imana ariko arakwibusa. Ikogwa yaje gukora. Mbega ubuzima bwawe mwema gukorera iki? Ko mwemu w'Imana atagira ishari. Mwemu w'Imana ko atagira urwango. Aho mwemu w'Imana hari abo mwidegemvyo aba mahoro n'umunezero. Ndakwifurije no munsi. Ndakwifurije no munsi. Ubwire Mana ntushobora kuba n'umukozi wawe ariko mwemu yaragiye. Bibiliya avuga ari amajambo ateye ubwoba ngo mwemu w'Imana ntazonyunyurana n'abandi iminsi yose. Weze atakuwacha utamumvira. Ntazonyunyurana n'abantu ariho kubera kwibuse ugene mu nzira yiwe nakwinda kwifuriza. Mwemu w'Imana ariko aratunganya ishengero bene data. Ariko arageza bene data. Mwemu w'Imana ariko arakwibusa. Mbega kuri umusenzi, mbega kuri umuririmbyi, mbega kuri umukozi w'Imana, mbega inyuma y'ibi bikorwa ubuzima bwawe bumeze gute? Bumeze gute? Inyuma y'ibi biturimwo, inyuma yo kuvuga mu ndimi, inyuma yo kwigisha, kubera mwemu w'Imana dufite si wo mu rusengero aragahera mu rusengero. Mwemu w'Imana uzogena natwe uko bukeye uko bwije uko turamuka uko tuvuga. Uyo mwemu w'Imana nico gikorwa akora. Yesu arababarira. Uyo mwemu niyaza. Uyo mwemu atakwemeje ibyica cake ndakwigishe. Niwa kwemeza. Uyo mwemu w'Imana yakujemwo arashaka kubarira singene kuzosura gusuka imishasi. Reka kwigisha abantu gusuka imishasi ko ari icyaha. Bireke wabuze ivyo wigisha. Reka kubwira abantu ngo bambaye mini wabuze ivyo uvuga. Ariko mwemu niyaza amaze kukujamwo ngo azabigisha abashikane mu kuri kose. Abantu bararuha ngo wambaye amaheni wambaye imeshe toka kure. Ariko reka mwema akora igikorwa. Reka mwema akora igikorwa. Igisha abantu. Mwemu w'Imana yibusa abantu ibyo akwiye gukora. Wigisha umuntu kweba inzoga unachoka. Ureke inwere. Ariko mwemu w'Imana niyamushikaho azoziba atazingene yazihevye. Turuwe ngo mwamborerwa muzoja mu muriro. Ari umuriro waremye wewe. Mwabasambanye muzoja mu muriro. Kuna ubiri ya bongo. Mwigishe mwemu w'Imana
icakora mu buzima bwiwe. Uyo mpwemu niyamushikaho ndakubariza ukuri azohiba ibintu vyose atamundi yamubariye. Imana ishimwe. Turi kumwe. Yesu arababarira rero amajambo akomeye ngo ndagiye ngiye kubarungikira azabemeza, azobemeza. Wemeza abantu nkande uzura mpwemu w'Imana, mpwemu uri muri wewe yemeza abantu. Uzura mpwemu w'Imana, mpwemu ari muri wewe yemeza abantu. Igikorwa cya mpwemu nukwemeza abantu ivyo kwihana ivyo kugororoka. Kwemeza umuntu sinza aho waraye, namba ware muri boîte, namba ware mu kabare, namba ware usama ndavyo nomeye, ariko mpwemu w'Imana warakubona ngo afite amaso 7 abona hose, azi ingene waraye, azi ingene uvuga, azi ivyo ukora. Pana tujifanye bayuwaye ngo nilikona chini ya muti, ivyo vyaraheze. Abavugishwa banone mbabarire nibavuga ivyaba, bavuga ivyiza. Petero mpwemu aje yabwiye abantu, urazi ivyo Petero yakoze? Niyigishije, yashinze intahe. Urashobora gushinga intahe ko wakijijwe abandi bagakizwa. Mpwemu w'Imana ari muri wewe, nurindira kuba pastori, genda ubwire ingene Yesu yagukijije. Iryo jambo nyene niryo rizokiza abandi. Aha mu rusengero two turashusha intebe, igikorwa singaha, igikorwa camwe mwera si kuri zinebe. Aha mwese mwarabatijwe, mwese murabakiristo, kandi mwese murabigishwa ba Yesu. Mwese uko mungana murabigishwa ba Yesu, ni mwavyemera. Muko wanafunzi wa Yesu nyinyi wote. Mpwemu niyaza atatukumbusha, ngira ndakwibutsa no munsi kandi musezerano rishasha nta mavuta basuze mu kugira, nta mavuta yabayeho yo gusuka mu kugira buzure mpwemu w'Imana. Ivyo vyawe musezerano rya kera, amavuta yasigwa abami, yasigwa abahanuzi. Musezerano rishasha ni imbaraga n'ubushobozi. Nushaka kuzura amavuta bagusiga amavuta nguzure mpwemu w'Imana. Musezerano rishasha nabiheribo, ariko nugusenga abantu bakuzura. Tumenye ibihe turimo. Manishimo. Isezerano rya kera abami babasiga amavuta, mpwemu w'Imana akabazako. Siko vyari bimeze. Cyo gitije ngunda gusoma ijambo ry'Imana, sinkunda kubinjije. Namba ari kintu kibi abakristo badakora nibisomera ijambo, bamenye ukuri. Kanumve ko turi kumwe teme Angelique. Leo akukumbushe, uno musi akwibuse. Mbega ariko arakwibusa inzira yawe, ariko arakwibusa ko wagiye ku ruhande, mbega ariko arakwibusa ko waciwe. Nishimo. Reka nisomera amajambo y'Imana, muyasome basi, jua muyasomage ni yabapatiye ndayabahi kandi ayabahi, sivyo? Ndabaha amajambo. Reka ngene kuri Yesaya 44:3 avuga gute? Hari ivyo natanze hariya nco gitwa ndiko mfite ibintu vyinshi. Uyu ni Yesu wavuga abana. Nasoma mu izina rya Yesu. Yesaya 44:3 haravuga ngo kuko nzosuka amazi ku gihugu gifise inyota n'imigezi ku isi yumye, nzosuka mpwemu wanje ku ruvyaro rwawe n'umugisha wanje ku buzukuruza bawe. Bazomera hagati
mu vyatsi nk'ibiti bimeze iruhande y'inzuzi. Umwe azovuga ati nduhoraho, uwundi azokwita izina rya Yakobo, uwundi azokwiyandikira n'ukuboko kwiwe ko ari uhoraho. Niwe ashobora kurengaho umukozi w'Imana. Amen. Imana ishimwe cyane. Umurongo wa 3 wavuze gutya, kuko nzosuka amazi ku gihugu gifise inyota n'imigezi, ku isi yume nzosuka mpwemu wanje. Nzosuka amazi ku gihugu gifite inyota. Bavuze igihugu. Si igihugu ni wewe. Igihugu kigizwe n'abantu. Abantu nibo bumye. Muri Arizona harumye ko tubona amazi. Igihugu cumye. Musobanuro yo mu mwuka ni wewe. Ariko ari isezerano. Ari isezerano ry'Umwami w'Imana. Arishimwe. Ngo azosuka mpwemu wiwe, ngo azosuka amazi ku gihugu cumye. Mpwemu w'Imana ari mu kugira usubira utotahari. Usubira utotahari. Usubire utotahari. Mvuze usubire kandi utotahari. Kirundi kizoza kabisa. Usubire kandi utotahari. Usubire kandi umererwe neza. Imana ishimwe. Ngiye kurangiza ko yaje sindabatevye. Somera Yesaya ngira ndangize ngaho. Reka Yesaya, reka ngende muri Yesaya 40, ariko ngira 40:12-15. Mwandika ayo maverse mwumve igikorwa. Kwa Yesaya yavuze ibintu vya Mpwemu w'Imana kurusha ibindi bitabo vyose. Yesaya 40 kuva ku murongo wa 12 haravuga ngo ninde yigeze kugera amazi y'ikiyaga kurushi, agapimisha ijuru intambwe y'intoke, akaronka ingero yo kwigwamwo umukungugu wo kwisi, agapima imisozi ku munzane n'uturambi ku ngero. Ninde yigeze kurongora Mpwemu w'Uhoraho, akamwigisha nkaho ari umujenama wiwe. Ninde Mpwemu yigeze kwanza ngaho ngo akamugisha nk'umujenama wiwe, ariko mukuza mu sezerano rishasha Yesu yamurekuye nk'umujenama. Mu sezerano rya kera ntiyari umujenama, yakora ikintu atabajije umuntu, ariko Yesu barabihindura amugira umujenama. Mukorera kuja inama aguhindure. Iyo uryamye yahindutse umujenama, ariko mu sezerano rya kera ntiyari umujenama. Mu sezerano rya kera ntiyari umujenama. Imana imubwiye randura, yararandura, ariko mu sezerano rishasha ahinduka umujenama, akuja inama mu kugira iki. Yarasi. Umviriza. Vuga. Ninde Mpwemu yigeze kugisha inama? Nta numwe yagishije inama. Kandi ninde yigeze kumwigisha? Nta numwe yigeze kumwigisha. Akamwigisha kuroranya? Apana. Akamwigisha ubwenge? Apana. Akamwereka uburyo bwo gutahura? Apana. Erega amahanga ameze nk'imajya y'amazi. Umviriza amahanga. Ameze nk'imajya y'amazi riri mu mubindi. Amahanga. Aya amahanga ameze nk'irima ry'amazi mu mubindi. Iyo agusheshe nuyoreka. Agereranywa n'umukungugu. Ufashe ku munzane. Uko konye munzane. Raba aterura amazinga yo mu kiyaga nk'akantu busa. Kandi iribani ntihoboneka inkwi zo gucana zihagije, kandi n'ibikoko vyaho. Washika ku 15. Yego. Umviriza. Nta muntu Mpwemu w'Imana musazino rya kera yagisha inama, ariko Imana ishimwe. Amen. Imana ishimwe. Haleluya. Imukura mu burake, imundo umujenama. Imukura mu burake, imugura umujenama wawe,
akwigisha, abana nawe, agendana nawe, murarana, muvyukana, mugendana. Aramuhindura, amugura umujenama. Cyo nicyo gikorwa cyamwe mu Imana. Amukuramo uburaki, amuha guca bugufi. Nico gituma Bibiliya avuga ngo uzocumura kuri data azobiharigwa, no kuri Kristo azobiharigwa, ariko uzorogota kuri mwe mu Imana ntazobiharigwa. Wirinde ntukarogote kuri mwe mu Imana. Anishimwe cyane. Wirinde kurogota. Ni wananirwa avuga ko wananiwe. Nutagororoka avuga ko ari wananiwe. Ntukarogote. Ni watuka umuntu w'Imana, ivyo atakoze warogose kuri mwe mu w'Imana. Mwirinde rero gutukana. Ushaka kurogota, ni wavuga abantu nabi, uri kurarogota kuri mwe mu w'Imana. Ni wacimanza, uri kurarogota kuri mwe mu w'Imana. Mwe mu w'Imana yibusa wewe ivyo ugiye gukora. Amaze kukwibusa uvuga ivyo yakwibukije. Mana, ndashima ko ngiye mu busambanyi, ndashima ko ngiye mu kaboregwe, ndashima ko wangijije. Somera Abikorinto ba mbere, ngira Abikorinto ba kabiri. Bimeze neza bwoko bw'Imana. Ndiko ndababwira igikorwa cyamwe mu w'Imana. Abikorinto ba kabiri igice cya 3 17-18. Sindabatevya jewe ngiye guheza vuba cyane. Abikorinto ba kabiri igice cya 3 umurongo wa 17 na 18. Umurongo wa 17 haravuga ngo ariko uwo mwami niwe mwemu, kandi aho mwemu w'umwami ari niho haba umwidegemvyo. Tweho twese ko tutitwikiriye mu maso tukerekana nk'icirore ubwiza bw'umwami, turahinduka tugashushanywa niyo shusho, tukava mu bwiza tukaja mu bundi, nk'abahindurwa n'umwami ari we mwemu. Imana ishimwe. Somera yo 17 numvigene havuga pastor. Ariko uwo mwami niwe mwemu. Uyo mwami niwe mwemu. Kandi aho mwemu w'umwami ari, aho mwemu w'umwami hari niho haba umwidegemvyo. Ari umwidegemvyo. Aho mwemu w'Imana hari uridegemvyo. Ndidegemvya. Nidegemvya. Nidegemvya. Nachunwa. Aho mbumugurano genoseze iyisi nigire mwijuru kwa data. Aho mwemu w'Imana hari ari umwidegemvyo, aguha amahoro, aguha umunezero, ugira umwidegemvyo. Naho kubuza umwidegemvyo wa mwemu w'Imana nta numwe yawuzimya. Twara umwidegemvyo. Tutawawe n'abantu, twawawe na mwemu w'Imana. Haleluya. Somera Abaroma 8. Soma Abaroma 8. Haleluya. 8 igice 18 umurongo w'ice 13. Abaroma igice 8 kuva ku murongo w'9 haravuga ngo ariko mweho ntimuganzwa n'akameremere k'umubiri. Umviriza itangazo. Ariko mweho ntimuganzwa n'akameremere k'umubiri. Ntimuganzwa n'akameremere k'umubiri, ariko muganzwa na mwemu. Muganzwa na mwemu. Niyaba mwemu w'Imana, niyaba mwemu w'Imana aba muri mwebwe. Niyaba mwemu w'Imana aba muri mwebwe. Ariko iyo umuntu adafise mwemu wa Kristo, iyo umuntu adafise mwemu wa Kristo, ntaba ari uwiwe. Bule poteya. Niyaba Kristo ari muri mwebwe, namba Kristo ari muri mwebwe, umubiri ubupfuye kubw'icyaha. Umubiri ubupfuye. Ariko imwemu ni nzima kubwo kugororoka. Imwemu ni nzima kubwo kugororoka.
ariko niyaba mwemu yazuye Yesu iba mwemu yazuye Yesu imukuye mu bapfuye aba muri mwebwe yazuye Kristo imukuye mu bapfuye izozura n'imibiri yanyu ipfa ku bwa mwemu wayo aba muri mwebwe none rero bene data turi n'umwenda atari uw'akameremere kacu ngo twitondere ivyako kuko namba mwitondera ivy'akameremere kanyu ntimuzobura gupfa ariko nimwicisha ivy'umubiri ugukora ariko nimwicisha ivy'umubiri ukora muvyicisha mwemu muzobaho. Namalizia kwa Zakaria. Amen. Bimeze neza. Mwemu w'Imana arikara kubisicyo gukora. Zakaria naenda kumalizia hapo. Igice cha 4. Umurongo w'indwi gushika ku 8. Ngiye kurangiza kuri Zakaria. Zakaria igice cha 4 umurongo w'indwi n'8. Eka ndarikunda mu Giswahili kandi gasoma mu Giswahili havuga gutya. Nani awezaye mlima mkubwa mbele ya Zerubabeli utakuwa inchi tambalale, naye ataleta lile jiwe la kuwekewa juu kabisa, pamoja atavilingilisha vya neema na ataleta jiwe. Ataleta jiwe. Azoza nibuye. Alivingilisha. Imani shimwe. Gatandatu avuga gutya, akajibu akamwambia akasema, hili ndilo neno la Bwana kwa Zerubabeli kusema, si kwa uwezo wala kwa nguvu, bali kwa roho yangu, asema Bwana wa majeshi. Hii kazi ya Mungu si kubw'imbaraga, si bw'ubumenyi, si kubw'amashuri aragera, ariko kubw'Umwemu w'Imana. Imani shimwe. Akavuga gutya, nani wewe mlima mkubwa mbele ya Zerubabeli? Atakuwa inchi tambalale, na yataleta lile jiwe la kuwekea juu ya kabisa. Hallelujah. Pamoja kulivingilisha. Haleluya. Ewe mlima mkubwa wa musozi munini we, ewe mlima mkubwa uriki mbele ya dada, uzocikira ikiya imbere ya Zerubabeli. Leka vuga, nshaka ko wivuga wewe. Ewe mlima mkubwa wa musozi munini we, uko nini uriki mbele yangu? Utageuka inchi tambalale, uzocikira ikiya imbere ya Zerubabeli. Atatukua jiwe, azoza nibuye ryo gusozera kubaka. Batera impundu bati, ubuntu we kuri iryo. Iyo jiwe ni Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Haleluya. Yeye ndiye jiwe la pembeni. Amen. Ibuye ryanswe n'abubatsi ryaba irikomeye komeza imfuruka. Wa musozi munini, bwira umutima wawe, wa musozi munini uri imbere yanje. Ariho ibuye, ariwe Kristo. Ariho ibuye igiye kumenagura imisozi. Ariho ibuye rigiye gukura bitagenda neza. Ariho ibuye, ndavuze ariho ibuye, ariho ibuye, ariho ibuye, ariho ibuye.
sinzi imisozi iri imbere yawe, ariko arihibuye ijambo ry'ibyizigiro nakizo guhagarara imbere mwe w'Imana yaba muri wewe. Nta kintu na kimwe kizo guhagarara imbere niwumvira mwe mu w'Imana. Ari jambo livuga mu Korinto wa mbere 3:9 ngo abarongorwa namwe mu bose nibo bana b'Imana, ngo abarongwa n'umubiri, ngo abarongwa n'akameremere k'umubiri sabana b'Imana n'ibintu bibiri, utayobowe namwe mu w'Imana hauko wa Mungu. Uno munsi ndakwifurije uyoboga namwe mu w'Imana. Jombi niko nalo kwako. Mwemu yarasuswe imyaka 2000 irarangiye, ariko ndakwifurije uno munsi ubwira umutima wawe shaka kuyoboga namwe mu w'Imana. Ni washaka kuhaguruke dusenga, ukumva ko ushaka dusenga, ubwira Imana shaka kuyoboga nawe muri urugendo ndimo. Shaka gusenga n'umuntu anyumva umvire, sinabwiye ko muhaguruka kandi bisobanure neza. Umuntu yumva ko ashaka dusengana mu bikorwa cya mu w'Imana yakoze, akumva inzira imwe cyangwa iyindi yarahushije, haguruke. Mwe mu w'Imana ni wakwemeza, amaze gukwemeza ugahaguruka tugasengana. Nta wundi ushaka kwemeza, ariko arakwibusa. Murashaka gutambuka ngaho imbere, abashaka dusengana batambuke ngaho imbere, batambuke ngaho imbere. Icyo cyose akwibukije utambuke ngaho imbere. Icyo akwibukije utambuke ngaho imbere. Hanyuma dusenge, utambuke ngaho imbere dusenge. Kwa tufite mwemu atwibusa, shaka kwa kwibusa, akukumbushe nakajya gato kakunaniye, akwibusa, akwemeza ku mutima wawe ariyo kubera kutwibusa. Nta kindi ariko arakora, ntariko araducira urubanza, ariko aratwibusa. Bene data, Mtakatifu n'utwibusa, akwibuse, akwibuse ingene ubana n'abandi, akwibuse ingene uvuga, akwibuse ingene ukora, akwibuse abantu bari ku ruhande. Shaka ko uterera amaso yawe inyuma urabe, mbega yindwi nayimaze gute, mbega sina aduwi, nta mwansi ifite muri jewe. Kuba ukorera Imana ufite umwansi biragahera. Ndavuze biragahera, biragahera. Mwe mu w'Imana yakwibukije bene data, adushira ku murongo mwiza, tugakora neza, tukagenda neza, tukavuga neza. Tangura kwisengera, tangura kwisengera, tangura wisengere, kubera niwe yibukije. Sinzi ibyo yakwibukije, wazemeza abisi ibyica n'iby'ukugoroka n'iby'amateka. Niwakwemeza ukabwira papa mbabarira, uranyemeje, wanyemeje, uranyemeje papa, utubabarire. Mwami Yesu, ndasabye imbabazi, utubabarire. Uratuzi, uradusobanukiwe. Mwemu wawe ma ariko aratwibusa, wamutanze nk'umufasha, umukura mu guca imanza, umukura mu kurandura, uramuhindura, umuhindura umufasha mu kugira dufashe muri urugendo turiko turagenda mu ijuru. Mana, hari byinshi bitunanira, duhura n'ingorane, duhura n'intambara, ariko navuze kuri kino gitondo wa musozi munini uriki imbere y'umuntu ahagaze ngaha. Wa musozi munini uriki, ya ayibuye rikomeye ritembagaza ibintu byose mu izina rya Yesu Kristo. Mana, ndatembagaje ikintu cyose kiri mu buzima bw'aba bantu bawe mu izina rya Yesu. Mwami Yesu, uduhindurire tube bazima, imitima yacu yeze, imitima yacu yitunganye. Mana, mwemu w'Imana, urakoze kutwibukije.
ndagushima kutwibukije, ndagushima kwitubukije, ndagushima kutubabariye, ndagushima kutwejeje, ndagushima ko imbabazi zawe zihoraho, ndagushima, ndagushima, ndagushima. Mwemu w'Imana, imitima mana uyuzemwo umunezero, yuzuzemwo imbaraga, yuzuzemwo ubumenyi, yuzuzemwo ubugororosi, yuzuzemwo ubugwaneza, yuzuzemwo imbaraga zawe mwana. Mwemu w'Imana, urakoze wibuka izishengero icyo waje kudukorera mana. Ndasengeye ubwoko bawe, ubaha umugisha, ubahezagire, bagendere muri mwemu, bavugire muri mwemu, bakore muri mwemu. Ivyo ni bizotuma tubaho neza kurusha. Icyubahiro mana ni kiwawe. Turagukomeye amashi kutubabariye, turavuze urakoze kutwemereye. Dusenze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Abahezagire. Sinzi ko ari umuntu ari bo bwa mbere nje mu rusengero atarakira umwami Yesu. Umuntu wese atarakira Yesu turamuhaye akaryo aze dusengane. Umuntu atarakira Yesu nk'umwami n'umukiza wiwe, ataratura, iyo chance turayitanga. Haguruke namba hari, adahari Imana ishimwe. Abantu bumva ko bagoye bahaguruke, abumva ko batamerewe neza, ari abari mu mazu, ari abagwaye, ariyo gripe nyinshi cyane iriko iratera, ariko uyo muhemu w'Imana icyo yaje gukora. Ari ibintu byinshi navuze ku bwa muhemu w'Imana, ariko nitwobiheza. Mwami Yesu, ndagushima ku bana bawe bahagaze. Ingwara bagwe mu mubiri urazizi, ariyo amagripe, ari ingwara zitandukanye ziri mu bana, ziri mu bantu. Mu izina rya Yesu natuye ko amaraso y'imbaraga, amaraso akiza, amaraso ahindura, amaraso akora ibikomeye, amaraso arema ingingo nshasha. Mu izina rya Yesu Kristo nasavye Mwami Yesu ukiza abantu bawe. Ari abari mu mago, ari abadashoboye kuza mana, bagwariye mu mazu, ari abari mu bitaro, ndasavye muhemu w'Imana ubakoreko, ubakize, kubera nico watangiwe. Uriho kubera udukize imibiri, ingwara n'imitima. Urakoze muhemu w'Imana kukije abantu bawe. Icyubahiro cyose nkiwawe, dusenze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Yesu abahezagire.